hagiye gushirwaho intumwa idasanzwe ya ONU mu gisata c'agateka kazina muntu. Ivyo vyaraye vyemejwe n'inama nkuru ya ONU ijejwe agateka kazina muntu kw'isi yari imaze iminsi ikoraniye hari i Geneve mu Busuwisi. Ni ingingo yashimishije bamwe mu basanzwe baharanira agateka kazina muntu mu Burundi. Muraza kubikurikira muri ano makuru. Barasaba irekugwa ry'umubanyi wabo. Abo ni bamwe mu banyagihugu bo muri komine Mugamba mu ntara ya Bururi, bagasabira arakaza yafashwe n'uburongoye zone Kibezi amategeko atubahirijwe. Abo babanyi bakaba bafise amakenga yuko uyoba ariko aragirirwa nabi. Umwimbu w'icayi waragabanutse kugeza ku bice 20% muri no myaka 5 iheze. Insiguro iryo keha ry'icayi ni mu ikiganiro ku isoko twamatubategurira ku munsi wa gatandatu kazi. Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi 3 inzamba.org. Ndasubiye kuba hamwiriwe. Ano makuru tuyahereye mu yavugwa mu gisata c'agateka kazina muntu, aho inama nkuru ya ONU mu gisata c'agateka kazina muntu yaraye yemeje ko ibibera mu Burundi bigiye kubandanya bikurikiranirizwa hafi. Mu Burundi hagiye kuba intumwa idasanzwe ya ONU mu gisata c'agateka kazina muntu. Reka ivyo tubibaze mugenzi wacu Laure Nkengurutse. Uwo yemejwe azoba afise ihangiro ryo gukora amatohoza ku vyaha bihonyanga agateka kazina muntu, yongera atange n'icegeranyo mu nama ya ONU. Azoba kandi afise uruhara rwo kugira ivyo asavye leta y'u Burundi n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU. Inama ya ONU iraba ivy'agateka kazina muntu ivuga ko itewe umutima uhagaze no kubona mu Burundi agateka ka muntu katubahirijwe, na cane cane ibijanye no gushikiriza ivyumviro, kuja mu mugambwe umuntu yifuza, kugira amanama canke kuja mu mashirahamwe. Ikindi ngo nukungene amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike abuzwa gukora nk'uko vyari bitegerejwe. Inama ya ONU isaba leta kudaha impigi ababibwanko n'amacakubiri y'amoko bakoresheje imbuga ngurukana bumenyi. Ijamwe mpuzamakungu ONU ririyamiriza ukudaha n'ivyaha bisinzikaza agateka ka muntu. ONU igira ko isaba leta y'u Burundi guhana uwo wese yagiriwe n'ivyaha bihonyanga agateka kazina muntu, bataravye ko ari umusirikare yabikoze, umupolisi yabikoze canke uwo mwiperereza canke uwo mugwaruka rw'imbonerakure z'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD. Leta yame irabana ntaryo ko abakorewe ivyaha batunganirijwe, mbere ko baronswa n'indishi yo kababaro canke umukando. Inama ya ONU isaba vyinshi leta y'u Burundi yotegerejwe gukora. Muri ivyo bikuru no kubahiriza agateka ka muntu kuri bose, guhagarika vuba na bwango ivyaha byose bisinzikaza kiremwa muntu, no guha ituze abarundi bose n'ababa mu Burundi mu kubacungera umutekano, bakarema imitima igasubira mu nda. Isaba kandi guha ubwigenge igisata c'ubutungane no gutandukanya inzego kugira ntizinjanemwo mu kurangura amabanga yazo, gutyo hazoba hubatswe intwari ibereye kandi ishingiye ku mategeko. Iryo tegeko rya ONU rishira mu Burundi intumwa idasanzwe mu gisata c'agateka kazina muntu ryatowe ku majwi 21, ibihugu 15 byaranse, ibindi 11 biba bantaho mpagaze. Iyo ngingo yarashimishije abaharanira agateka kazina muntu mu Burundi. Abo nabo bakaba bari bagumye basaba yuko ibibera mu Burundi vyogumizwa kwijisho. Kubwa Armere Niyongera arongoye ishirahamwe Rukristo gishinze kurwanya ugusinzikariza ubuzima bwa kiremwa muntu akati Burundi, asaba uzoja muri ayo mabanga kuzokora yigenga ibikorwa vyiwe. Mutega amatwi umushingwamanza Armere Niyongere. Twashimishijwe cyane n'ishigwaho ry'umuhinga yigenga ariwe rapporteur spéciale ku Burundi, akaba aje gukorera mu ngata umugwi w'amatohoza wari umaze imyaka 5. Yarico gituma twebwe twasaba yuko amakungu ONU yogumiza ijisho ku Burundi, tugasaba yuko naho umugwi w'amatohoza ku Burundi umaze kumva ikiringo incuro nyinshi borondera
ikindi gisata c'abantu bigenga bagira amatohoza ku mabi ariko akorerwa mu Burundi. Arico gituma dushimye iyo ngingo yo gushiraho umuraporteur spécial kuko azogira amatohoza asohora icegeranyo agishikirize inama ya ONU ijeje gataya kazina muntu kujya umugwi w'amatohoza ku Burundi wahora ukora. Iki naco twashimye nuko ONU mu gisata cyacu gataya kazina muntu babona neza yuko hari amabi ariko akorerwa mu Burundi akenewe abantu bigenga bashobora kuyagira ko amatohoza. Dusaba rero dusaba yuko leta y'u Burundi yokwemera gukorana n'uwo rapporteur spécial hama bagaheza bakemera neza yuko ari amabi hakorerwa abarundi bakareka kuvuga ko atamabi akorwa mu Burundi batama bagakurikirana abo bakora ayo mabi bakongera bakemerera uwo rapporteur spécial kuja kugira amatohoza mu Burundi kugira ntibasubire kuza baravuga yuko amaraporo batanga atariyo. Twe ku ruhara rw'amashirahamwe dakanishyo za politike turamurizeranye gishika kugira dukorane twongere tumusabe kubandanya yigenga nk'uko umugwi w'amatohoza ku Burundi wari umaze imisi uvyerekana. Tukiri mu bijanye n'agateka kazi na muntu nyene bamwe mu babanyi b'uwitwa Arakazi wo ku musozi Donge Burasira muri komine Mugamba barasabire kugwagiwe aho bemeza ko ariko arakubagurirwa ubusa muri brigade ya komine Mugamba. Abanyagihugu bavuga ko uyo Arakazi yafashwe bidakurikije amategeko kuwa gatatu itora ku itegeko ry'urongoye zone Kibezi iri muri yo komine nyene. Aya makuru atangwa n'abanyagihugu akemeza kandi ko ubuzima bwiwe businzikarizwa ubusa iminsi yose. Ibyo nivyo reka tubibaze Beni Akserakana. Abo banyagihugu bo ku mutumba Donge Burasira begereye umuryango wa Arakaza bemeza ko yafashwe ku munsi wa gatatu ahejeje guhamagagwa kuri telefone n'urongoye zone Kibezi ariwe Cyprien Nibona ari kumwe n'ufitaniye amatati y'amatongo na Arakaza. Umwe mu babanyi asaba irekugwa ryiwe. Turababaje cyane gose kandi turateye akamo dutabariza uyu mushinga ntahe ariko aborezwa igufa muri brigade ya komine Mugamba. Yafashwe n'abapolisi babiri ku isoko y'itora avuye kugura utuntu yarakeneye muhira aterefone na chef de zone. Kuva ico gihe ntitwasubiye kumubona mugaba amatwi adusumira n'abariye kumuraba amagara yiwe yaraboreje cyane gose. Ababanyi biwe bababazwa n'ukuntu amatati y'amatongo hagati y'ababanyi ariko atuma hari abasinzikarizwa ubuzima n'abajejwe umutekano. Uyu munyagihugu avuga ko n'umwana wa Arakaza ubu yamaze guhunga kubera izo ndyane. Ngato bituma dukiboraretse wenyene. Ingora ziri hagati y'imiryango canke afumatati nk'uko nyene tuzitirira ibintu by'umutekano muke muri twebwe nyene bizotumarira abacu. Nk'uyu Arakaza umwana wiwe ntawuzi yahungiye kubera ubwoba. N'umuntu turatakavye tuvuga tuti turasavye commissaire provincial turasavye procureur barabe bamutunganirize niba yagirizwa bamushiraze ubutungane. Uruganda rwa radio Inzamba twarondeye kuri telefone Cyprien Nibona arongoye zone Kibezi kugira tumubaza amakuru kuri uyo munyagihugu ariko arasinzikarizwa ubuzima. Yatwishuye ko aduha amakuru ari uko dushitse ku biro vyiwe. Beni Akserakana arakenuye umuntu umwe yaraye yitavye Imana yishwe n'abanyagihugu hari kuri uyu wa gatanu ku mutumba Kiderege ni muri komine Nyanzarake. Yapfuye akaba yarazwi ku izina rya Stefan akaba yishwe n'amabuye yatewe n'abo banyagihugu ku munsi wa gatanu bakaba bamwagiriza ko yishe umuntu amuroze. Alice Akimana. Nkuko bivugwa n'ababibonye ku mutumba Kiderege wa zone Kazirabageni muri komine Nyanzarake, uwo mwigeme azwi ku izina rya Francine yitavye Imana mu ijoro ryo kuri uwa kane ushira wa gatanu. Akaba kandi ngo yogize ubugeni ku munsi wa gatandatu w'indwiza. Imbere yuko acikana ngo akaba yari yabwiye abavyeyi biwe uko uwo Stefane yamubwiye ko watigera agwara abanje kumukorako ngo kuva ubwo ngo yaciye atangura kugwaragurika. Abavyeyi b'uwo mwigeme ngo bakaba baranituye abajejwe intwaro kugira ngo uwo yagirizwa kumuha uburozi amuvure, ariko ngo akaba yahavuye ababwira ko umuti yahora akoresha mu kuvura abo yashize ku muti ngo yawubuze. Niho uwo mwigeme Francine yahava acikana mu ijoro ryo ku munsi wa kane ushira wa gatanu. Abanyagihugu baho nabo bakaba baciye bagira igitero kuri uyo muhana baratera amabuye wo Stefan n'umutambukanyi wiwe imbere yo guturira inzu babamwo.
abo bakaba bahavuye bahungishirizwa n'abajejwe intwaro n'igipolisi mu nzu y'ishengero iri kuri uwo mutumba. Ayo makuru bakavuga ko uwo Stefane nawe nyene yahavuye yitaba Imana mu gitondo cyo kuri uwa gatandatu kubera ayo mabuye yatewe. Uwo Stefane akaba atari ubwa mbere yagirizwa uburozi ngo kuko mu gihe c'intambara yari yarahunze uwo mutumba aronderwa n'abari mu mirwi yarwana. Mu kwezi kw'icenda abepiskopi katolika bari bamenyesheje ko barajwe ishinga n'ingendo mbi yo gutanga ishano n'ingaruka zayo ku gihugu, baca bahamagarira abategetsi b'u Burundi kurondera inyishu irama imbere y'uko abatari bake bahasiga ubuzima. Alisi Akimana na wene tumukengurukire, mu kanya turabandanya amakuru twabateguriye. Inzamba nta siguro nimwe iriho ku rupfu rw'abana babiri baherutse gutorwa ibiziga ku munsi wa gatatu heze ku musozi wa Ruyaga muri komine ya Tangara mu ntara ya Ngozi. Ivyo bivugwa na David Ninganza, umwe mu baharanira ineza y'abana, akibaza ko abo bana baguye mu mporero y'amatati y'abantu bakuze kandi aribo babwirizwa kubakingira. David Ninganza avuga ko abantu bakoze iryo shano bakwiye gufatwa bagahanwa vy'akarorero ko ari abantu bataye ubuntu. Dutega amatwi David Ninganza. Birababaje rero kumva yuko hari umuntu yica umwana akubahuka akamwaka ubuzima kandi akamuhamba nk'igikoko. Vy'ukuri uwo muntu nta buntu abagifise, uwo muntu aba yamaze kuba uri inyuma y'inyamaswa. Umwana nta nyungu na nke n'imwe iriho yaka abantu. Umwana ntiyihora abantu, umwana ntagwanya umuntu, umwana akeneye kubaho gusa. Umwana kandi akeneye uwo wese akingira ubuzima bwiwe. Rero nta siguro n'imwe umuntu yishe umwana ashobora gutanga. Ntashobora kuvuga ngo yabitumwe n'ishavu, ntashobora kuvuga ko yabitumwe no kwihora. Nta siguro n'imwe iriho kuko aba yamaze kuba inyuma y'abantu. Rero birababaje kubona hari abana bashobora gutorwa ibiziga. Abo bantu bakoze iryo shano n'abantu bo gutyoza izina ry'umuntu, n'abantu bityoza bonyene ubwabo, kuko kugira umuntu afata ingingo aho yica umwana kugira ngo ashavuze uyu canke uwundi, kandi umuntu umwe n'uwo n'abana biwe ntabakunda. Umwana n'umwe, nimba umwana yoshobora kumuraba akarira akaboroga akabandanya akamwica, uwo muntu yarataye ubuntu. Nico gituma baradukoreje isoni kandi barikoreje isoni ubwabo. Nico gituma tubatera ivyatsi, nico gituma badakwiye kwitirirwa izina ryacu. Abarundi imigani yabo irerekana ikibanza c'umwana. Baravuga ko umwana rigatihabwa, baravuga ko umwana aritunga ridashumbushwa. Mbega niki abarundi batavuga neza ku mwana? Rero iyo hadutse umuntu nk'uyu canke umugwi w'abantu nk'abo, vy'ukuri ni ibintu vyo kwiyamiriza. Ni vyiza ko bokwitwa intahe muganga cane cane kugira ngo ntihagire uwundi ashobora gucutsa agatima kabi. Dutandukire ano makuru mu bivugwa mu ntara ya Rumonge. Ubuyobozi bw'ibitaro bikuru vy'iyo ntara ntibumvikana kwitangwa ry'amasoko ya leta kuri ivyo bitaro. Ivyo bikaba vy'inyegejemwo inyuma ugusesagura amatungo y'ivyo bitaro. Ingaruka mbi ni ku bakozi babikoreramwo n'abagwayi bavyitura. Reka iyo nkuru tuyibaze Vanessa Muhiteka. Mu ndwi iheze niho abakozi bamenyeshejwe ko bimwe mu byo bahora bafungurirwa byabagabanijwe, ibindi bikurwa ku rutonde rw'ivyo bahora baronswa, aho twovuga nk'inyama canke amafi. Mu buyobozi basigura ko ibitaro ata buryo bukwiye bufise kugira bubandanye bubaronsa bene ivyo bifungurwa. Abakozi basanzwe bafungurirwa ku kazi akaba ari abararizamu. Ubuyobozi kandi bwaramenyesheje abakozi ko n'umudandaza yari yatsindiye isoko yo guteka yahagaritswe, hazanwa uwundi akora ico gikorwa. Aho ni mu gihe amakuru ava mu bakozi avuga ko umuyobozi ajejwe ubutunzi bw'ibitaro adahuza n'umuyobozi mukuru amurongoye. Dusabe Ange
ajejwe ibigega yamenyesheje abo bakozi ko ikibazo cyo kugabanya ibimwe mu bifungurwa no gutanga isoko y'uteka atavyazi kuko umuyobozi w'ibitaro muganga Ernest Nditoreye atamugisha inama mu gufata ingingo kandi ko anamukumira no kuyandi masoko atangwa muri ivyo bitaro vya Rumonge. Iruhande yuko kutumvikana kw'izo ndongozi bamwe mu bakozi bemeza ko inyegeje inyuma kurya ruswa. Batanga akarorero igurwa ry'ibikoresho bidakora ibindi bipfa ntibisanugwe bigatuma ibikorwa byo kuvura nabyo bica bidindira. Bagasaba ubushikiranganje bw'amagara y'abantu kwihuta gusuzuma no kugenzura ibikorwa kuri ivyo bitaro. Nitwashoboye kuronka umuyobozi w'ibitaro bya Rumonge Dr Ernest Nditoreye kugira atanga umuco kuri ivyo bibazo bivugwa ku bitaro arongoye. Umudari w'inzahabu w'agashimwe kitiriwe Nobel kubaharanira amahoro uno mwaka wahawe abamenyeshamakuru babiri kuri uyu wa gatanu i Oslo muri Norvege. Abo nabo akaba ari umunyafilipine Maria Ressa n'umurusiya Dmitry Mutalov baharaniye ubwigenge mu gushikiriza ivyiyumviro. Abamenyeshamakuru uko ari babiri baserukiye abamenyeshamakuru bose bakoze neza mu gihe intwaro rusangi n'ubwigenge bwo kumenyesha amakuru binigirwa mu menshi ahatari hake kw'isi. Ivyo bikaba byashikirijwe n'urongoye komite Nobel Berry Reis Anderson hariya i Oslo muri Norvege. Reka iyo nkuru tuyibaze Josephine Jones Nkunzimana. Maria Ressa afise imyaka 58 yashinze urubuga ngurukana bumenyi bw'amatohoza ku bamenyesha makuru, urubuga rwitwa Rapra 2021. Urwo rubuga rwaratohoje rurashira habona umugambi wo kugwanya ibiyayuramutwe utarushemeye ku ntwaro y'umukuru w'igihugu Rodrigo Duterte nk'uko vyashikirijwe kuri uyu wa gatanu na komite Nobel y'Oslo mu gihugu ca Norvege. Dmitry Muratov nawe arongoye uruganda rw'ikinyamakuru Novaya Gazeta, kimwe mu binyamakuru bicigenga mu gihugu c'Uburusiya, aho umumenyesha makuru ashikirije ibidahimbara ubutegetsi atahigwa bunyamaswa. Maria Ressa na Dmitry Muratov baserukiye abamenyesha makuru bose bakoze neza mu gihe intwaro rusangi n'ubwigenge bwo kumenyesha makuru bikinigirwa mu menshi ahatari hake kw'isi nk'uko byashikirijwe n'urongoye komite Nobel Berit Reis Andersen i Oslo muri Norvege. Ishirahamwe mpuzamakungu ONU ryakeje abo bamenyesha makuru babiri bagiye bakora ku bintu bihambaye vyashikirijwe n'umuyobozi ajejwe kumenyesha makuru muri ONU Alessandra Verucci. Komiseri mukuru ajejwe ivy'agateka kazina muntu kw'isi nawe yarerekanye ko uruhigi rw'abamenyesha makuru rwabandanyije rwiyongera muri no myaka iheze. Josephine Johnson Nkunzimana arakenuye. Ubu n'umwanya ukigabane kw'isoko. Muri no myaka 5 iheze umwimbo w'icayi ushogwa makungu waragabanutse ku rugero rw'ibice 20%. Bamwe mu barimyi baremeza ko biva ku kuntu batacitaho icayi kuko atakamaro kibafitiye. Icokorwa kugira ngo ico giterwa gisanzwe ari kimwe mu biza imbere mu kwinjiza amafaranga y'agaciro mu gihugu, mbiri muri kino kiganiro kw'isoko mushikirizwa na Diane Nkurunziza. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Icayi ni igiterwa njabukamazi kigira kabiri cinjiza amafaranga y'agaciro mu Burundi, ariko mu myaka 5 iheze umwimbu w'icayi wagiye uragabanuka bituma n'amafaranga y'agaciro agabanuka. Iryo gabanuka ry'umwimbu ryo bariva kuki? Mbega leta n'abarimyi bokora iki kugira ngo iryo soko ry'amafaranga y'agaciro rigarukigwe? Ibi nivyo tugira tubaganire muri kino kiganiro kw'isoko cyo kuri uyu w'icenda gitugutuma ku 2021. Diane Nkurunziza nije ngira ndakibashikirize, nkaba ndabifurije ikaze mwese. Ibiharuro bitangwa ni banki nkuru y'igihugu vyerekana ko mu mwaka wa 2015 Uburundi bwashoye itoni zigera ku bihumbi 11 z'icayi. Mu mwaka wa 2020 umwimbu waragabanutse ku bice birenga 20%,
kuko habonetse amatoni adashika ibihumbi 9. Kimwe mu bituma umwimbu w'icayi ugabanuka ngo nuko abarimyi abadebukiwe kuko atanyungu baronka nk'uko abarimyi baganiriye na bagenzi bacu bo muri radio RPA na televiziyo Renaissance bavyiyemereye. Uraze nguvu umuntu akoresha bashaka kuzinduka kwaha bashaka kucaha mu mvura imvura ikiragwa ntugama n'akababi kamwe kamutora nta muntu ashaka kwaha icayi wenyene uteza kurondera umukozi harimo abantu usanga baragihevye kubera kubura umwanya avuga ati jewe ntaco kimariye harimo n'abitereka bakazobicamwo inkwi zo gucana kubera ataco kibamariye ikindi naco gihanze abarimyi b'icayi nijangre ya fumi angre ya fumi nta musaruro ugaragara itanga ugereranije na kera jangre bakoresha kera icayi carama ku bwinshi bongereza amahera y'icayi mu kugira ngo sikorere mu murima wiwe yumva amerewe neza. Turavye amahera ikiro c'icayi kigurwa usanga turiko dukorera ubusa kuvuga yuko inyungu dukura mu cayi isumbura n'inguvu dukoresha icayi tutagishobora kwamura ko tudashobora guhemba abakozi aho twiyumvira ko twoharimo imivyuka y'ibijumbu cyangwa tugatera imirima y'ibiraya yoyo akanuma yikuganza ko ubikora ukuvyishakiye ariko tugatinya amategeko ya leta icayi yaba ku bwanje ari nguvu mfise bananakiranduye. Icayi gisaba ucitwararika cyane uragikorera ukakibagara bigasaba kuguma ucamura niho kiguma cama gose gisibije kucamura rimwe kabiri ntigisubira kwama cyane. Ikindi nyene ni ntabire iyo mwaka hotere itanga irawubaha giye guhembwa aya mafaranga bakibaze barayakaka usanga rero umuntu arabaye dekuraje gusubira kwamura icyo cayi hari n'igihe nayo masada asubira kwiyandikisha ngo zoyatore. Ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi buremeza ko abarimyi batacitaho icayi ariko ngo bagiye gukora ibishoboka byose kugira ngo umwimbu w'icayi wiyongere n'imiburiburi ku bice 20% buri mwaka. Vyayangaye yabivugiye mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa 12 Myandagaro. Kugwiza amatuta y'imivyaro y'icayi no guteza icayi mu zindi ntara kama aho ubushakashatsi bwerekanye ko ico gitegwa c'icayi gishobora kuhaba. Guhimiriza abarimyi n'amashirahamwe gukorera neza icayi cabo basubiriza imirima yahebwe cacimbuka. Ikindi naco nuko bovavanura n'ingendo mbi yo kurandura icayi no kudagishiramwo ifumbire. Kubwa Faustin Ndikumana umuhinga mu by'ubutunzi ngizo ngingo ntizihagije na gato mu gihe umurimyi w'icayi ataronsa amafaranga ajanye n'inguvu akoresha mu kurima icayi. Tuza kuraba igiciro gishobora gutuma ico gitego kibandanya kirima gihurumbirwa kugira umwege gutora koyuko no muri Cote d'Ivoire kera byarashika igiciro mpuzamakungu ca kakao cakorotse kuri ufret buanye bakemera leta ikavuga ati zosivasora mugabo ujya mu ntarimi ico gitegwa nabandanye mbona ko atacahindutse kugira igitegwa cacu ntigihonone karire ngo nuko mu makungu hafashwe ibiciro bya canke bitagabanutse kuko kibanaje kibaho ubuzi ko muri kazozo kwinjira guhinduka hose ushaka gusubira kikazana ya nyungu no kuraba igiciro umunye yubaronka ko kasho kiratuma ashobora kubana yari imico gitegwa kuko ubundi ho leta ishobora gusanga atabamwikirira imirima yayo cyane bigire gute. Hanyuma ikindi nuko leta itegeza kuziraraba ibintu by'imbuto mu bushakashatsi kugira no munyagihugu ashobore kukirima ashobora gukoresha ibintu bimwe bituma umwimbu wiyongera mugabo wiyongereye umunyagihugu agumana ca giciro kimwe gituma aguma humbira ukima ahandi ho tuzosanga ibitegwa njabuka amazi biriko birahebwa kandi bizana amafaranga y'agaciro urondera kugishora hanze mbwari uko carimwe utaronsa bakima rero urumva kiba kigiye. Guhemba neza abaremyi b'icayi ngo kiri mu vyotuma abanyagihugu bahurumbira gutera icayi gishasha bakanabungabunga imirima yabo. Aho Burundi ngo bwofatira karorero ku gihugu ca Kenya kigenera abarimyi b'icayi ibice 70% by'amafaranga icayi kigurishijwe ku isoko mpuzamakungu. Ico gihugu gisanzwe ari cambere muri Afrika cimbura icayi cinshi kikagira ica gatatu ku isi yose. Aha rero akaba ari naho ikigabane ku isoko cuno musi kigarukiye. Diane Nkurunziza nije nariko ndakibashikiriza naho butaha. Cari kiganiro ku isoko. Mu gusozera ano makuru tubabwire amakuru yanditswe n'ibinyamakuru ayuno munsi tuyashikirizwa na Blaise Nijimbere. Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri radio Inzamba.
Kaze nshuti bagenzi muri ano makuru yanditswe n'ibinyamakuru dutanguriye mu vya politiki aho ikinyamakuru Iwacu cyandika ko urwego rukuru rushasha rw'abacamanza rudahurizwako na bose. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarasinye kwigerekezo rya 27 z'ukwezi kw'icenda itegeko rijanye n'amabanga y'urwego rukuru rw'abacamanza. Bamwe bararishima abandi bakabona ko umukuru w'igihugu azohava yifatira mu minwe ubwo rwego. Abacamanza bamwe bavuganye n'ikinyamakuru Iwacu bavuga ko ubucamanza bugiye gutera intambwe bafatiye ku mvugo y'umukuru w'igihugu yahora yagiriza ubucamanza guca izangondagonde no kugira iturire. Ariko rero hari abandi babona ko ahubwo Evariste Ndayishimiye agiye kwifatira mu minwe ubwo rwego. Bernard Nayiraja umuhinga akorera ikigo cya Norvege kijejwe agateka muntu muri kaminuza ya Oslo avuga ko iryo tegeko ry'umukuru w'igihugu ridashobora gukuraho ingorane kuko ubwaryo ryubakiye ku rindi tegeko rituma ubutungane butigenga. Tukiri mu bijanye na politike, Burundi Dial.net candika ku njanye ziri mu mugambo CNDD-FDD mu gihe n'abandi bahora bibaza igituma umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu ataco yigera avuga ku mvugo z'abatware bamwe zibiba urwanko rw'amacakubiri afatiye ku bwoko. Gervain Ndirakobuca yavuye mu gacerere yarabogoje mustanteri wa komine Ntega amwagiriza imvugo itabereye, ariko rero bamwe bakavuga ko vyavuye ku njyane ziri muri CNDD-FDD. Marino Hitimana yahora arongoye komine Ntega yaratuditse cyane na komiseri Atanazi Manirambona ajejwe kwigisha umugambwe n'akarangamutima kawo. Mu nama y'uwo mugambwe iheruka kubera Ingozi, uwo mukomiseri yarongewe ikiringo. Uwo yahoze ari mustanteri yaciye agaragaza akanyamuneza akoreshejwe ijwi ryiwe yashize ku mbuga ngurukana bumenyi ari naco yoba yarazize. Imigwi ibiri yo muri uwo mugambwe mu ntara ya Kirundo irabana y'ingwe, bamwe bakaba bashigikiye komiseri Atanazi Manirakiza, abandi bakaba bari inyuma ya Jean Baptiste Nzigamasabo batazira gihahe. Mu bijanye n'umutekano, ikinyamakuru SOS Media candika kugwaruka rw'abarundi bafatiwe Isange mu gihugu ca Kongo. Imiryango ine ikaba yarashoboye kumenya abana babo baravye amafoto yacishijwe ku mbuga ngurukana bumenyi. Mu bashika 30 bafashwe bagirizwa ubusuma no kuja mu migwi y'abagwanyi ku wa kabiri w'inondwi 9 baramenyekanye bava mu makomine ya Rugombo na Buganda mu ntara ya Cibitoke. Iyo miryango imaze kumenya babo yacija mu biro vya buramatari kuri uyu wa kane basaba buramatari ko yofasha bagatahukanwa. Ku bwa SOS Media benshi muri ubwo gwaruka nimbona kureza umugambwe CNDD-FDD. Inkuru ya nyuma yo muri ano makuru yanditswe n'ibinyamakuru ijanye n'ubutungane aho itororokanizo ry'amakuru ABP candika ku rubanza rw'ikibiriraho rwaciriwe abasore babiri bashaka gutoza amafaranga bakoresheje uruyeri mu ntara ya Ngozi. Kuri uyu wa kabiri tariki 5 sentare nkuru ya Ngozi yaciriye abo basore gufunga imyaka 10 n'amande 300 by'amarundi. Abasore bafata amafoto y'abakenyezi bakayamadikako ayandi biterasoni bagaca baja kwa nyene ayo mafoto bakamubwira ko atabahaye amafaranga baca bayashira ku mbuga ngurukana bumenyi. Nshuti bagenzi, aha niho hagarukiye amakuru yanditswe n'ibinyamakuru muri ino ndwi. Blaise Nijimbere nayabashikirije nkabanda babifurije kuronanirwa aho muri hose nagahindukira. Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri radio Inzamba. Nino ngaho duciye dusozerera ano makuru yacu yo kuri uyu wa gatandatu. Dushimire mwebwe mwese mwafashe umwanya wo kutwumviriza, mugire ibihe vyiza, murakoze.